DFTV. Tunda juhudi. Ndabaramukije nshuti bakunze ibiganiro cya kuri DFTV mukaba muri kumwe na Dinye Delicia kuri micro behind the camera akaba ari Logic Jamal. Uno musi twaba twatumiwe muri conference twaba twatumiwe n'umugwi AMAGABA arasanzwe atamba imbyino z'ikirundi nkuko musanzwe mubibona aramaze guserukira kenshi igihugu cy'u Burundi mu makungu n'ahandi bakaba barigeza no kuba barungika abasanzwe batamba canke basanzwe bakorana nabo muri uwo mugwi AMAGABA mu gihugu cy'u Bushinwa aho baranguriye imirimo itandukanye barigeza no kuja mu gihugu ca Tanzania aho bahiganwe no muri Diamond Platinum. Uno munsi bakaba badusumiye mu conference reka tubashike kugira ngo dushobore kumenya nigiki catumye badutumako canke hari yihe nkuru nibihe bishasha badufitiye nkuko ndazi yuko batigera bacegwa bama bakora ibikora inka. Reka tubashike kugira ngo dushobore kumenya nikihe kintu catumye batumako abamenyesha makuru kuri uno munsi witari DFTV. Tunda juhudi. Nkuko twebashikirije kuva mu ntango twamaze gushika aho umugwi AMAGABA wari wategekanije bino birori nkuko byari bitegekanije kuri uno munsi bari basanzwe bafise amatora yo kugira ngo bagene uzosubirira uwahora arongoye groupe AMAGABA bakaba bariko baratora uzogenda guserukira hakaba hitoje umwe akaba ari we Engineer Innocent akaba ari we ariko aritoza muri ico kibanza kugira ngo azosubirire Enoke yahora arongoye umugwi AMAGABA. Nkuko muri ko muravyibonera amatora ariko agenda neza cane umwe wese ariko aritorera ikiri ku mutima. Urabona yuko nabaja mu buzu bw'iherero bariko baragerageza kubikora neza banyaruta n'abari muri jino vuga yuko bariko barabikurikirana neza. Reka tubandanye turaba ingene ano matora aza kugenda gushika yaho aza guherera kugira ngo dushobore kumenya icavuye mu bwiherero. Murakoze cyane. DFTV. Tunda juhudi. Nkuko muvyibonera barahejeje gutora uzosubirira Enoke akaba ari Engineer Innocent akaba ari yitoje muri ico kibanza wenyene niwe bahejeje kugena ku majwi ateye ubwoba. Hari hatuye abantu 35 abantu 32 niwe bashoboye gutora ego abantu batatu bonyene niwe bashoboye guhakana amajwi yapfuye ubusa ntiyabaye akiboneka ko bose batoye kiri ku mutima. Nukuvuga kugeza kuri no saha yuko Engineer Innocent niwe abazwa umugwi wakaranga AMAGABA. Nkuko muri ko murabibona reka tubandanye nibikurikira ko ndabona harashobora kubandanya nibindi kuko twabonye yuko kuri no munsi bitoroshe gose bariko barasezerana amasezerano yabo nkuko bari baravyiyemeje nkuko byinshi Enoke yari yarabiranguye gose muri uno mwaka canke muri kino kiringo yaramaze akorera AMAGABA. Hariho byinshi kumbura atashitseko kubera umwanya ngira ngo wamubanye muke ni mwijambo yashikirije abamenyesha makuru n'abandi bose bari hajya anye muri iyo nyubakwa yari mu Kabezi niho ico kirori cariko kirabera. Hanyuma tukaba turiko turabona neza ingene Innocent ariko aravyifatamwe neza cane akamwemwe nikose nkuko mubibona namwe akaba ahejeje kwakira novuga ati bimwe mu vyaranze AMAGABA uwahoze arongore AMAGABA Enoke yariko arakoresha akaba abimushikirije icese imbere y'abamenyesha makuru n'abandi bari bahari. Nkuko mubikurikirana ni mwijambo Innocent yaciye ashikiriza abamenyesha makuru ashima gose ku byaranguwe ashima gose no kubari bahari ashimira n'abamenyesha makuru ko bitanze gose kuko barabashigikiye cyane atera n'intege gose iyindi migwi akaba yongeye arashimira n'urangoye umugwi ihunja akaba ari we bazi ku izina gitwa Kiraya. Hama nkuko muri ko murabibona ni nkuko navuga yuko Innocent aryohewe cyane gose. Reka tubandanye na buno butumwa turiko turabashikiza kugira ngo mumenye ukuntu buriko buraranguka. Murakoze. DFTV. Tunda juhudi. Nkuko muhejeje kubibona Engineer Innocent ni wahejeje gutorwa nk'umukuru azoserukira umugwi AMAGABA. Reka ndamwegere kugira ngo ashobore kumenya ukuntu yiyumva muri uno mwanya abaye umukuru wa AMAGABA nkuko yari yavyemeje imwe mu migambi asanzwe afise tumve ukuntu azoyirangura. Murakoze cyane mu bandanye mukurikira DFTV muri kumwe na Dinye Delicia. Ndabaramukije cyane. Ndabaramukije namwe cyane ko namwasubiye gushika namwe muri iki kibanza cyabere nk'amatora. Ndabakeje cyane gose. Murakoze cyane namwe. Kubatashoboye kumenya kumbure umurongozi mushasha wa troupe AMAGABA yoba yitwa nde murashobora kutwidondora? Mtu Engineer Innocent haririzwa nkaba nsanzwe ndi mu mugi ndangakaranga troupe AMAGABA. Ego. Nkuko twavyumvise uwahoze arongora umugwi AMAGABA yavuze yuko hariho byinshi kumbura atashitse ko kumbure umwanya wabaye muto canke hariho izindi ngingo zatumye atabishikako. Ni kihe kintu twavuga tukwiteze ko wewe nk'umuwo bahejeje gushikiriza ikibanza cyo kurongora troupe AMAGABA? Ico bonyitega ko nuko byinshi abahoze batwaye umugwi navuga ko babikoze neza cyane barabirangura
mu gisata kijanye n'ibyo muri show ingoma, gisata kijanye n'abigeme batamba, novuga gisata kijanye n'ivyambagwa, hari hasigaye igisata kijanye n'umuziki nico tari tuki inyuma gatonya n'ubwo abantu benshi bari basanzwe batuziko. Nibaza yuko ubunye abantu bagiye kuza barabona bishasha mu gihe kiringo gitonya bya Trupe Amagaba mu kintu kijanye n'umuziki. Nico ahanini inya bazoturobonera ko muri Trupe Amagaba. Ku ntwaro y'uwahoze atwara Trupe Amagaba yavuze yuko habayemwo ingendo zitandukanye kurungika abantu mu Bushinwa n'ahandi. Twitege ko iki ku bijanye n'ingendo mu gusohora Trupe Amagaba ngo userukire Uburundi mu bindi bihugu. Ego ivyo dutegura nuko nobibutse ko twamaze umwaka umwe mu Bushinwa, turajana muri Thailand, aho hose wari mu kiringo cy'umwaka. Turi tumaze kuronka ama contact menshi hariya anye, sigura ko iyo hatabikikiza ca corona twizera neza yuko byari kuba ubunye twamaze kurungika abantu benshi, kuko naje muri ico gihe nari nsanzwe ujejwe ibikorwa mu mugenda gakaranga Trupe Amagaba. Bisigura ko aho isemo tugejeje ko cha turibandanya kugira ngo dushobore guserukira Uburundi mu bihugu byinshi bitandukanye. Ego kukumbura hari ibindi wari usanzwe ukora muri Trupe Amagaba bizokorohereza mu gihe ugiye kuba urongoye uwo mugwi, canke hari ivyo uzomanza guhagarika kugira ngo ayo mabanga ushinzwe uno munsi ushobore kurarangura neza. Ego nibaza yuko naho ntari utwara Amagaba, nibaza yuko byinshi wasanga kenshi turi kumwe n'abagiye bose barabibora ishira hamwe. Bisigura ko ndabizi neza ivy'umugenda gakaranga Trupe Amagaba nta kintu na kimwe bizonyicira, ahubwo nzozana inguvu muri tujya tuntu duto tutunenge twagiye turaba kugira ngo dushobore kuduhubura. Ego novuga yuko hariho indirimbo imwe mu ndirimbo z'Amagaba yashoboye novuga ati yashoboye kudufasha canke yafashije abaririmbyi, novuga ati gukosora ibi na biriya anye. Ni buhe bundi butumwa twokwitega kuri Trupe Amagaba mu ndirimbo ziriko ziraza? Vuba nibaza yuko mwarabonye yuko turaririmba cyane ku bijanye n'igihugu, tukaririmba ku bijanye n'inkundo, tukaririmba ku bijanye n'imanza zisanzwe, novuga imanza zo novuga mu mariage mu kinofunofu. Nibaza yuko ubunye gishasha mugiye kubona nuko mugiye kubona novuga indirimbo zivanze, novuga muzobona ikintu twita amakorabo menshi. Marani migenda gakaranga icyo kintu gikunda kubaho, mugani muzotangane mubonye umuririmbyi kanaka yambaye impuzu z'ikirundi tuko turaririmbana. Nico bazoshobora kubona mu migenda gakaranga Trupe Amagaba. Akabazo gatoya nashaka kubaza ni kubera iki ko tuzi yuko ibikorwa byanyu mu birangurira mu mihingamo itandukanye, ni gute mwoba mwashoboye gukorera kino kintu tuvuga ati amatora canke ibindi bintu muza gukorera hano onye novuga ati ni mu Kabezi, ni kubera iki mwahisemwe hano? Ego ahanyu misanzwe novuga ko ari muhira, ahani muhira novuga ku bahita ku Kagezi, ni umuntu asanzwe adufasha yitwa bita mixa matazira mixa, niwe ikindi kibanza ciwe, niwe novuga ko ari mu manager wacu principal adufasha muri byinshi. Twavuze ati twebwe kugira ngo nawe uryoherwe tuke muhiri wawe, nico gituma twashoboye kuza tuvuga ati reka umunsi uza kuza tugire urubanza muhiri wawe natwe tugutera iteka. Ego byashitse gute kugira ngo ushobore kuba ari wowe wenyene witoje muri Trupe Amagaba, kumbere hariho nabandi bari kubishobora, byagenze gute kugira ngo wiyumvire ico kintu wenyene? Novuga yuko ngira ngo babonye yuko nizewe cyane, kubera nkishiraho kandatira nzi ko nabandi kugira ngo ndanayishire, urumva urabibona yuko abamambre bagushaka bagukeneye, ukavuga ati aha rero twebwe mu musanzwe mu Magaba dukora icyo abamambre bakeneye, ntidukora icyo twebwe tuba dushaka, kuko ni benshi bashobora kuja muri kibanza mugabo abamambre no bagutuma ati genda witoze tuzogutora kubera tubona imigambi yawe n'imigabo. Ego uyumva gute muri uno mwanya bashoboye kugutora nk'umukuru wa Trupe Amagaba? Ego ni ibintu biryoshe kumva, même si novuga ko bigoye, biragoye kuko kuyobora abantu uravuga ati noje bijya bambere bagize je nzobigira, mugabo kubera bajya bambere nawe tacemo bamupfa kandi yabimeze neza cyane, ahubwo mu Magaba bacha gufasha kugira ngo tubandanirize kuri bwa bumwe nyene, tubandaniriza ko nibaze ko na komite nzoshinga nshasha abayoboye ishira hamwe kenshi baba barimo kugira ngo baze baraduhanura ati aha bimeze gutya anye canke naho batajamwo barabahanuzi nka kujya bavuga mu gihugu ati abasenatere barafise ikimanza nk'abafise ikintu baba barakoze mu mugwi. Nico gituma nizera neza ko bizogenda neza. Nakaye kajambo bobwira abakunzi bibiganiro bica kuri DFTV canke abafana ba Amagaba en general? DFTV novuga yuko ni turabashimiye cyane ubwo mugambere, turakunda ibikorwa byanyu, nababwira bagire subscribe, bagire j'aime na comment kumantuze ku mapost yanyu, hama namwe turabashimiye kandi cyane vigwe mwime hariko n'ikindi gihe mukazo turondera tuzosubira kandi tubitabe neza cyane. Mwakoze cyane. Namwe murakoze cyane gose. Merci beaucoup, murakoze.
ndabashimiye mwese mudahengesha nyakurikirana ibiganiro bica kuri DFTV mukamwari kumwe na Dinye Delicia behind the camera akaba yari Logic Jamal. Ndabashimiye cyane mwese mandanya muha abandi link kugira ngo ibiganiro bibandanye bikurikiranwa cyane mukora subscribe mukora like n'ibindi byose bitegekanywa. Murakoze cyane mukamwari kumwe na Dinye Delicia kuri DFTV. Tunda juhudi.